yuko dusangira kuri uno munsi ni ijambo rivuga ku bijyanye n'amahoro. Amahoro niyo tuzaguganirako uno munsi. Niyo mpamvu nasavye yuko baturongora muri iriya ndirimbo, kuko ni indirimbo kuva ejo bundi numvaga irimwo kuza. Rero tuganira ku bijyanye n'amahoro. Amahoro afise ukungene asobanurwa mu buryo butandukanye. Hariho bamwe basobanura amahoro nka absence de la guerre, absence y'intambara, kuba atantambara ihari. Bamwe bakavuga ngo amahoro ni igihe igihugu kiba kidafise intambara. Ariko abandi bagasobanura kandi amahoro no gutekana, umutuzo, kuruhuka. Ni uburyo butandukanye bwo kuvuga ku bijyanye cyangwa bwo gusobanura amahoro. Ariko kandi dufatiye kuri igice cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 14:33, ijambo ry'Imana riravuga ku kintu gikomeye. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo kubera yuko Imana yacu atari Imana y'umuvurungano, ahubwo ni Imana y'amahoro. Imana yacu ntabwo ari Imana y'umuvurungano, ni Imana y'amahoro. Muvyumve neza, Imana ni Imana y'amahoro, ntabwo ari Imana y'umuvurungano. Muca mumva yuko amahoro afitanye isano na désordre. Iyo hariho désordre, iyo hariho umuvurungano, nta mahoro aba ahari. Muko muravyumva? So ndashaka yuko tuza guhagarara kuri iki cigwa kijanye n'amahoro kugira ngo tuvuge ku mahoro mu buryo butatu. Turaza kuvuga ku mahoro hagati yacu n'Imana, tuvuge ku mahoro y'Imana mu buzima bwacu, tunavuge no ku mahoro hagati yacu na bagenzi bacu. Mu gitondo navuze ku bijyanye n'ukungene ubuzima bw'ibikoko mu ishamba buba bumeze, aho usanga ibi bikoko bisanzwe birya inyama, amacarnivore, ibi bikoko ubundi iyo bihagurutse bigiye guhiga, iyo bivyirutse inyuma y'ikindi gikoko, ari intambwe, ari ingwe, ari ibindi, iyo bihagurutse bija gufata ikindi gikoko, bivyiruka inyuma y'igikoko, biba bikoreshejwe canke impamvu yavyo yo kwiruka usanga kenshi ihagaze ku nzara, birakeneye gufungura. Kuko bifungura inyama, nico kica gituma bija birondera ivyo bikoko bindi, canke bihuye n'umuntu nawe nyene bikamutabagura bikamurya. Ariko kandi hariho igihe usanga igikoko gishobora kwiruka inyuma y'ikindi canke kwiruka inyuma y'umuntu atari kubera yuko gishonje. Igihe bibaye gutyo, igihe igikoko cirutse inyuma y'ikindi bitavuye ku nzara, bitavuye ko gishaka ico gifungura, kenshi biba bivuye ku kungene ico gikoko cumva yuko kidatekanye, cumva yuko umengo kiri mu kaga, kiri muri insécurité. Uburyo bwaco bwo kwigwanako buca bugaragara mu buryo bwo gutera, bwo kwiruka no gutabagura ikintu cyose kiri ruhande. Kandi muze murabe, muzosanga yuko hariho n'ibikoko umengo biri faible, ariko ivyo bikoko umengo biri faible igihe vyumva yuko umengo bidatekaniwe, igihe vyumva yuko umengo vyahungabanyijwe canke bitamerewe neza, ivyo bikoko navyo nyene birashobora kwigwanako, ugasanga igikoko kiboneka yuko kiri faible gishoboye kunesha igikoko cyabonekaga yuko gikomeye. Imana dufashe cyane.
ivyo ugiye kuraba niyo sanse ya survie iri mu muntu iyo yumva cyangwa mu kintu gifite ubuzima iyo cyumva yuko umengo ntigitekaniwe cyangwa umutekano wacu wahungabanye kirashobora kwigwa nako kigashobora no gukora ibintu. Rero mu byumva yuko ukudatekana mu buzima bw'ivyo bikoko burashobora gutuma bikora ibintu bitari biri mu buryo busanzwe, bitari biri mu buryo nk'uko byari bikwiriye. Ni nako bimeze no ku buzima bwacu. No mu buzima bwacu dukwiye gutahura yuko uko tuba tumerewe indani biraza bikafekta ukungene tuza kubaho ubuzima bwacu. Haleluya. Ukungene tumerewe indani, ukungene twiyumva. Nimba twumva yuko umengo turi muri insécurité, iyo insécurité twumva muri twebwe uko kudatekana kuri muri twebwe kuraza kugira icyo gukoze kubijanye n'ubuzima bwacu bwose. Ukungene twifata mu bihe bitandukanye, ukungene twifata imbere y'abantu, ukungene twifata ahariho hose. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikindi nuko ugiye kuraba aya ma insécurité hariho amwe ashobora kuba ahagaze ku bintu biriko biraba mu bidukikuje, ariko kenshi uzosanga ibidukikuje cyangwa ibiriko biraba iruhande yacu inguvu bigira ku buzima bwacu ihagaze kukungene deja muri twebwe tudatekanye. Imana dufashe cyane. Ukungene duhungabanye muri twebwe, ukungene tudafise ahantu hakomeye twubakiye ko duhagaze ko neza, nivyo bituma ibiriko biratubako cyangwa ibiriko biraba hanze yacu bigira ico bikoze kubijanye n'ukungene tumeze indani. Imana dufashe cyane. So niyo mpamvu nshaka yuko turabira hamwe kubijanye n'amahoro, ariko turabira hamwe ibi bintu bitatu. Mbere yuko tuvuga kubijanye nayo mahoro, reka tuvuge mu ntango ya vyose dufatiye mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 3 uhereye ku murongo w'indwi ukamanuka ukageza ku murongo wa 13 gatoya, kuko ngaho icyo nshaka kuvuga ndashaka kuwerekana ukungene habayeho gutakaza ayo mahoro. Okay, muri iki gice ubundi ugiye kuraba bihagaze mu kungene uyu muntu hari igihe yabayeho ari mu migenderanire myiza n'Imana, hari igihe uyu muntu yabayeho hari ukungene Imana imugenderera bakagirana ibihe byiza, hama Imana ikamuha icyo akwiye gukora, uko yagikoze Imana ikemeranya nawe mu buryo yagikoze. Murabizi Imana ikamubwira ati ita ibikoko vyose amazina, uko yavyita amazina niko vyagenda. Donc Imana yemeranyanaga n'uwo muntu uko ibintu abikora, kuko hariho iyo harmony, hariho iyo migenderanire. Rero nga muri iki gice cya 3 ntabwo ndi busubiremo byinshi kubera yuko nkuko nari nabivuze mu gitondo, ivyo turiko turaganira muri uyu mwanya nurukurikirane rw'ibindi tumaze iminsi turaba twararabiye hamwe impamvu ya Yesu kuza mu isi yuko yari twebwe, turabira hamwe ukungene duhamagariwe gushira imitima yacu kubiri hejuru mu ijuru, duhamagarirwa turarabira hamwe kubijanye n'ukungene Yesu yaje kugira ngo ashobore gusangangura ubushobozi bw'icyaha. Uno munsi nshaka yuko twongerako nubwo hariho n'ibindi kumbure uko Imana izodushoboza tuzobiganirako, ariko muri uyu mwanya nshaka yuko mubona ukungene hari amahoro akwiye kuba ari mu buzima bwacu. Rero ivyo nari kuvuga ngaha kwerekana ukungene aya mahoro yatakaye, byinshi twarabiganiriye ibyina muri ivyo vyigwa bindi, ariko muri uyu mwanya ndashaka yuko mubona ukungene uyu muntu hari ukungene wa muntu yaremwe mu ishusho y'Imana, wa muntu yaremwe ari mu migenderanire n'Imana, wa muntu yaremwe ibintu byose bimeze neza kuri we yemeranya n'Imana, ariko umunsi yashatse kubaho nkuko wabishaka, umunsi yashatse kubaho Imana idafise ijambo ku buzima bwiwe, umunsi yashatse kubaho agenga ubuzima bwiwe abujana aho agomba igihe abushakiye uko abishaka,
ibi vyaje kwafekta imigenderanire hagati yiwe n'Imana. Igihe imigenderanire hagati y'uyu muntu n'Imana yabaga affecte yakogwako ikahungabana ikononekara, voilà que ivyaje kuba uza gusanga ari ibintu bigaragaza uguhungabana mu buzima bw'umuntu. Uyu muntu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu uko vyari bisanzwe biri nta kibazo vyamuteraga, atangura kubisobanura bati ngo rega nambaye ubusa. Ntabwo wambaye ubusa kubw'ivyabaye, niko wari usanzwe umeze, ariko cette fois-ci kubera yuko atamigenderanire igihe ari hagati yawe n'Imana, ibintu bitanguye kuba ikibazo mbere bitari biri kibazo. Icya kabiri, uyu muntu atangura kumva amasoni yuko ngena ameze. Iki ni ikindi kintu gikomeye mu buzima bwacu. Urazi hari uko ngena abantu bafise complexe yuko ngene bameze, bafise complexe yuko ngene bateye. Kandi reka ndabivuge muri ubu buryo. Black is beauty. Ariko igihe ndiko ndabona abantu bagerageza kuba bazungu arabirabura, I'm telling you the truth, je birantera ikibazo. Ufite ni ikibazo cyo kutiyemera, ntitwiyumva, ntitwikunda, umuntu yumva yuko atewe isoni nawe ubwiwe. Umuntu agatangura kumva yuko hari ukundi yapreferaga kumera gutandukanye nuko ameze. Amasoni yuko umuntu ameze. Umuntu agaca dandikanya utubabi kugira ngo ashobore guhisha amasoni yiwe n'ibiki bindi. Ikindi cyabaye, uyu muntu atangura kugira ubwoba. Umuntu atakibazo yari afise, cette fois-ci Imana imugendereye agiye kwihisha, atanguye guhunga, atanguye kumva yuko umengo hari ikibanza atakiri le bienvenu muri ico kibanza, atagihawe kaze muri ico kibanza. Ubwoba mu buzima bwiwe, ubwoba bw'umukunzi wiwe. Kandi iyo haje ubwoba habamo no kutizerana, muravyumva siko? Hanyuma ikindi, Imana iriko iramubaza ku vyabaye, uku niko kenshi tuba tumeze. Il faut yuko turondera ninde nshira ko amakosa yanje, ninde akwiye guhanwa mu kibanza canje. Sinshaka kwemera yuko ari jewe nakosheje, il faut yuko haba ubundi aza gukubitirwa amakosa jewe nakoze. Ubu niko vyabaye kuri aba bantu. Imana ibajije Adamu ati n'uyu mugore wowe Mana wampaye. So ikibazo kiri hagati ya wewe n'uyu mugore. Ni wowe wampaye uyu mugore, kandi n'uyu mugore wowe wampaye yabitumye. So nimubimbaze, mubibazanye mu hagati yabo. Okay, Imana nawe irabaza Eva ati bite wewe. Eva nawe aburi cyo avati go inzoka. Ufite hari utuntu turi aho ngaho usanga mu buzima bwacu. Sinzi uko ngene no bivuga, ariko reka nivugire basi ivyo mu rugo rwanje. Hari igihe usanga hari akantu kari insignifiant kaba kabaye. Ngira nivuge nkaca nanka kurya, nanse gufungura. Rero muca mumva mugenzi wanje uko ngene biza kuba kuri we siko? Ariko il faut yuko nzoreka kurya mpaka umunsi abona yuko yankoshereje. Ariko ugiye kuraba uca usanga ni yamanyama yabitwa ngo nabagabo atakintu na kimwe kizima kirimo. Bo muca muvyumva rero iyo vyabaye kabiri mu nda hagatangura gusaba uburenganzira bwaho, uko ngene bica bihinduka. Ariko ndashaka yuko mumva kuri iki kintu. Hari uko ngene usanga mu buzima bwacu il faut yuko ubundi ariwe amakosa jako. Il faut yuko yewe
umengo ni ibintu bitoya ariko ibi bironona n'ingo, bironona n'ingo, aho usanga abantu bibananiye no kwiyumvira ku cyabaye kugira ngo bakiganire ko. Ugiye kumva ikibazo cyarabaye umusozi, uza kumva vyavuye ku bintu bidafise umutwe n'amaguru. Imana dufashe cyane, bidafise umutwe n'amaguru. Ariko ugiye kuraba uzosanga iminsi yose ilfo yuko naka ari we yemera yuko afise amakosa. Ibi ni ingaruka z'imigenderanire yafuye hagati y'umuntu n'Imana. Rero imigenderanire yononekaye hagati y'umuntu n'Imana iza kuvyara nk'ingaruka uko kutagira amahoro, kudatekana mu buzima bwacu. Hanyuma yo tudatekanye mu buzima bwacu, yo tubayeho tutari sûr na twebwe ubwacu, tuca dutangura kuba ikibazo mu migenderanire hagati yacu na bagenzi bacu. Hari akantu kenshi ngunda kuvuga, Adamu agikubita ijisho Eva, niwe muvugishwa wa mbere Bibiliya ivuga. Yatangiye kuvugishwa kubizoba nuno munsi biriko biraba. Uzokwitwa umugore kuko akuwe mu mugabo, hanyuma umugabo nawe azosiga se na nyina yifatanye nawe mu bana karamata. Adamu niwe wa mbere. Hanyuma igihe ibibazo bitanguye, Adamu yikuye ko wa mugore. Jewe ntabwo bintangaza iyo ndiko ndabona abantu batanguye bakundana, hanyuma hakazogera igihe abo bitwa yuko bakundana bagatangura gufatana mu mashati. Ikibazo ntabwo bigeze bakundana, barakundanye, ariko ikibazo gihagaze mu migenderanire hagati yabo n'Imana. Kuko ayo mahoro yabuze, uwo mutekano utagihari mu buzima bw'umuntu, ufitanye isano n'imigenderanire yononekaye. Imana dufashe cyane. Iyo migenderanire yamaze kononekara, nta kabuza yuko ubuzima bwacu bubaho budatekanye. Kandi rero iyo dutanguye kubaho tudatekanye, tuca twironderera uburyo bwo kurondera amahoro mu buzima bwacu. Tuca tugerageza gupfundakiranya utuntu kugira ngo turabe yuko twogira ayo mahoro mu buzima bwacu. Ariko ubundi ntabwo tukwiye twege kurondera amasolution hanze. Iki nakivuze mu gitondo, ejo turiko turaza muri mariage ngaha kuri eglise, bamwe marabibonye mu ma WhatsApp yarasurikiye, turiko turaza hari inzu haruguru yacu ngaha yari kwirasha. Iyo nzu umwotsi twatangiye kubona turi hirya, hanyuma turiko turegera, tubageze tubona ivya kizimyamoto navyo tuvyihoze, reka tureke kubivuga n'ikindi kibazo. Hama ukaza wumva ngwizo. Hanyuma rero nkaca nangura kwiyumvira ukungene hari ukungene abantu iyo umuriro wadutse gutyo bacavuga ati ngo reka turabe ukungene dukura ko uyu mwotsi ni wavaho bica bigenda neza. No, abarundi barayamaze ngo ahari umwotsi nuko hari inzu iri kwirasha. Siko uyo n'umugani mushasha basije wenda bazaniye. Nta uhisha umwotsi inzu iri kirasha. Okay. Namago murashaka gucokoza abapastori banyu. Mu vyumve rero, nimba twogerageza kurondera ukungene dukuraho umwotsi, tutazimije umuriro watumye uwo mwotsi uza, murumva yuko icyo turiko turakora nubusa. Sosa hari ukungene abantu bagerageza gutorera ibibazo inyishu, ariko ugasanga bariko bararondera ukungene bakuraho umwotsi alors que umuriro ugihari. Imana dufashe cyane. Ibibazo dusanzwe duhura navyo muri iyi si, ibibazo tuzi vyose, ibibazo biri mu isi, ibibazo biri mu gihugu, ibibazo biri mu bantu, biri mu ngo, ibibazo biri ahantu hariho hose, uza gusanga bifise ubundi muzi. Ariko twebwe tukagerageza kurondera inyishu duhagaze hejuru ku bibazo vyo hejuru. Ikibazo kiri hirya cyane y'ivyo tubonesha amaso.
niyo mpamvu uzosanga amasolution yose isi igerageza kuzana z'amahoro ntizishobora kurama, ni z'akanya gatoya. Kubera iki? Kuko ikibazo kiri hirya, kiri bwina, kandi abantu ntibashaka gutorera icyo kibazo inyishu kugira ngo n'ibindi bitorerwe inyishu. Abantu ntibazi yuko ingorane dufise zo kutaba tumeze neza zihagaze mu kungene hari ikibazo kiri hagati ya twebwe n'umuremyi wacu. Rero kutamenya yuko hari ikibazo hagati ya wowe n'Imana, ibi ngibi bica bituma wowe wirondera kwidandikiranirana turiya tubabi ngo wifuke urondere amasolution yawe. Hanyuma bitabaye bityo, mu masolution yandi urondera il faut yuko ukuraho umwe kuko wumva yuko ari wabangamiye ubuzima bwawe. Imana dufashe cyane. Kubera iki? Kuko hariho uguhungabana mu mitima y'abantu gufitanye isano canke inkomoko yayo canke umuzi wavyo uvuye ku kungene umuntu yataye Imana, yitandukanije n'Imana. Aka kantu akavuze mu gitondo, ibingibi sindi ko ndavuga ivyo ibijanye no gusenga ngo murasengera muri Life Center. Ibi ntabwo ari ivyo gusengera muri Life Center canke gusengera mu mashengero y'abaporoti canke kugira iki. Aha ndiko ndavuga ku bijanye n'imigenderanire y'umuntu n'Imana. Kubera iki? Kuko Yesu ubwe yaravuze ngo mu kanwa kabo ndahari, baramvuga. Arakajambo ntakunda nama ndakumva, atari kubera yuko ari kabi, ariko nuko namaze kubona yuko umengo ni nk'umukino. Hari ikintu usanga akantu kose kabaye Yesu we, Yesu we, ikintu cyose kibaye Yesu we, Yesu we, donc ari hafi mu minwa yacu, arahari. So ibi ntabwo ari bijanye n'amashengero y'abaporoti abantu basengeramo cyangwa abasengera muri Life Center. Kubera iki? Kuko guba muri ngaha urakazokwama uza vuga ati nzokwamanza, ariko ntabwo bihagaze kuri ivyo. Kubera yuko ikibazo aho gihagaze ku migenderanire ya wewe n'umuremyi wawe, ya wewe n'Imana yawe. Igihe cyose iyo migenderanire idahari, nta kabuza yuko bigaragara mu buryo uza kubaho. Imana dufashe cyane. Nta kabuza yuko bigaragara mu buryo tubayeho. Rero tuvuge ku bijanye ni gute rero ayo mahoro aza mu buzima bwacu. Nashaka yuko tubona icambere kugira ngo tugire amahoro mu buzima bwacu, kugira ngo tugire gutekana mu buzima bwacu, bitangurana no kugirana amahoro n'Imana. Amahoro mu buzima bw'umuntu atangurana n'amahoro hagati yiwe n'Imana. Nk'uko uguhungabana kose kwatanguranye nuko imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana yononekaye, voilà que igishobora gutuma ibintu bija ku murongo ni igihe nyamuntu asubiye kandi kugirana amahoro n'Imana. Mu Barome igice cya 5 umurongo wa mbere, Abarome igice cya 5 umurongo wa mbere, avango ko twatsindanishirijwe kubwo kwizera dufitanya amahoro n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Dufitanya amahoro n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo kubwo kumwizera. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratwereka yuko amahoro hagati yacu n'Imana ahagaze mu kungene twizeye Yesu Kristo. Ariko kandi mbere yuko nja kuvuga cyane kubijanye n'ivyo, tumenye yuko iyo tuvuze kubijanye no kugirana amahoro n'Imana, nuko ijambo ry'Imana ribivuga yuko mbere yavyo twari turi mu bwansi n'Imana. Ku murongo w'icenda kugeza kwa 11, umurongo w'icenda kugeza kwa 11 haravuga aya majambo ngo ko bimeze bityo ubu ko twatsindanishirijwe kubw'amaraso yiwe niko tuzonakizwa uburake bwiwe. Umurongo wa 10, kubera yuko
igihe twari tukiri abansi b'Imana, igihe twari tukiri abansi b'Imana, twaranywanishijwe, twarabaye reconcilié, twarunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo. Ni nako bizorushiriza kugira gute? Nako bizorushiriza kudukiza kubw'ubugingo bwiwe. Umurongo wa 11, kandi rero nibigarukira ngo mais encore kandi tuzohabwa ubwiza, turishemagiza nous glorifions mu Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Muri we niho twaronkeye ukunywanishwa, uguhuzwa, ukuba reconcilié n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Okay, numva Bikolosa igice cya mbere umurongo wa 21 n'uwa 22 haravuga nawo nyene kubijanye n'ukungene hariho ubwansi hagati yacu n'Imana bivanye n'ukungene twege twahisemo gukora ibintu uko twege tubishaka tudahaye agaciro Imana mu buzima bwacu. So il faut yuko twumva iki kintu, ubwansi bwari buhari buvanye n'ukungene twese dushaka kubaho ubuzima bwacu uko twege tuvyumva, uko twege tubishaka. Hari igihe uganira n'umuntu ukaza wumva ngo ewana hari ibintu vyananiye guheba. Okay, ndazi yuko hari intambara mu buzima bwacu ijanye n'akameremere kacu karondera gukora ivyo ko kagomba bitandukanye n'ivy'Imana igomba. Ariko kandi hari ikindi kintu gikomeye ngaha, nuko kuntu usanga turi passive ku bintu bijanye n'ivyo kameremere kacu kifuza. No, en fait, ndakunda Imana, ndashaka Imana, ariko byarananiye. So mureke nibereye uko ngomba. Yewe uwo mutima wo kumva yuko ushobora kubaho, wumva yuko udashobora no guhangana n'ivyo kameremere kawe kifuza kugira ngo ivy'Imana yifuza bari byo bironka uburenganzira mu buzima bwawe, iki ni kimwe cerekana ubwansi buri mu buzima bwawe. Imana dufashe cyane. Ni kimwe cerekana ubwansi buri mu buzima bwawe. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana mu buntu bwayo yari yujuje natwe. Imana mu buntu bwayo kubw'umwana wayo Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rabivuga ukungene utarakuye gupfa mu Bikorinto igice cya 2 cyandikwa Bikorinto igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza kuri 21. Ijambo ry'Imana avuga ngo abari muri Kristo Yesu bacitse ivyaremwe bishasha, ivya kera vyose vyararenganye. Hanyuma ijambo ry'Imana rigaca ribandanya rivuga ngo kubera iki? Kuko aba bantu barujujwe n'Imana, barabaye reconcilié n'Imana. Ijambo ry'Imana rikabandanya rivuga ukungene muri Yesu Kristo Imana niho yiyujurije n'abantu. Ni muri Yesu Kristo honyene bishoboka yuko umuntu asubira kuba reconcilié n'Imana. Kubera iki? Kuko ku murongo wa 21 haravuga ukungene wa wundi atigeze amenya icyaha, wa wundi agororotse, wa wundi atunganye yapfuye, yihinduye icyaha, yagizwe icyaha, apfa urupfu rw'abanyabyaha kugira ngo twebwe abanyabyaha bikunde turonke ukugororoka kw'Imana, bikunde dushobore kuba reconcilié n'Imana. Iki ndakivuga kugira ngo umuntu wese ari hano acumve, nimba uri no ngaha wibaza yuko kuja muri eglise chaque dimanche bihagije, umenye yuko icambere gishobora kuguhesha mahoro mu buzima bwawe ni igihe ubaye reconcilié n'Imana. Kuko muri reconciliation n'Imana nico gihe cyonyene ugirana amahoro n'Imana. Nkuko ijambo ry'Imana ribivuga yuko kubwa Yesu Kristo ubu dufitanye amahoro n'Imana. Ntabwo ari byo kusenga uragasenga, ntabwo ari ibikorwa byinshi byiza dukora urakabikora, ariko ikintu ukwiye kumenya kizana reconciliation, kizana guhuzwa hagati yawe n'Imana, kunywanishwa hagati yawe n'Imana ni Yesu Kristo. Ni kubwiwe bikunda yuko ubwansi bwari hagati yacu n'Imana bukugwaho, cette fois-ci tukabaho dufitanye amahoro
n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo dufitanye amahoro n'Imana kubwa Yesu Kristo, iyo atarubanza rukituriko, muca mwumva yuko bwa bwoba bwo guhunga Imana buravaho. Cette fois-ci umuntu abazi yuko Imana ntabwo indakiye, Imana iranyakira, ndi mu mahoro hagati yanje nayo. Ayo mahoro rero hagati yacu n'Imana hari ikindi akora mu buzima bwacu, aproduiza amahoro y'Imana muri twebwe. Amahoro hagati yacu n'Imana aproduiza amahoro y'Imana muri twebwe. Nja kuri ivyo mwumve kuri iki kintu, nuko igihe twabaye reconcilié, igihe twanywanishijwe n'Imana, tumenye yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko amahoro y'Imana aza kuba muri twebwe kubera yuko Imana y'amahoro yaje kuba muri twebwe. Hari igihe abantu bibagora kumva iki kintu. Il faut yuko uba uri Bujumbura kugira ngo wumve yuko ushuhiwe. Nivyo? Il faut yuko uba uri Bujumbura kugira ngo wumve yuko ushuhiwe. Kubera iki? Kuko izuba ry'i Bujumbura riramena imbwa gahanga. Siko? Sasa hari igihe ubwira umuntu wo mwijenda ukungene i Bujumbura hashushe, ntavyumve, wagaca yibaza yuko ari ubushuhe azi hariya mwijenda, alors que ubushuhe bwo ngaha il faut yuko buri Bujumbura kugira ngo umenye yuko hashushe. Il faut yuko ngaha iwacu turi muri 21-20 tuba twumva yuko hakanye, haba hakanye kweri ngaha i Bujumbura. Ariko il faut yuko duga muri iriya misozi aho uza kugwa kuri 14 12 10 kugira ngo wumve yuko hakanye. Iyo tuvuga ngo hariya harakanye, kenshi twibaza yuko hakanye paraporo yuko dufatiye kuko ngene ngaha twumva yuko hakanye. Rero hari igihe umuntu afata inzira za ruguru agiye kurarayo akagenda yambaye kwa kundi yambara ari ino i Bujumbura. Ugeze hariya ukaza wumva hari ikindi kirere gitandukanye niki. So hari igihe abantu badatahura iki kintu iyo turiko turavuga ngo Imana y'amahoro iba muri twebwe, ntibavyumve kubera yuko apana kubera yuko batizeye Yesu Kristo. Oya, ikibazo nuko bategereye uwo mwami w'amahoro. Navuze Yesu yaravuze ngo mu kanwa kabo ndahari ariko imitima yabo iri kure yanje. So icyo ndiko ndavuga kubijanye no kumwegera, ntabwo ari kwegera umuntu ari indani yawe urumva yuko ni ibintu bidatahurika, ariko hariho relation iri hagati y'umuntu na mugenzi wiwe. Kuko murabizi hari igihe uba wicaranye n'umuntu ariko ugasanga ntibipasa hagati yanyu babiri kandi mwicaranye. Muriko muravyumva? Rero bisaba yuko wegera, bisaba yuko umwiha, bisaba yuko umurekurira controle y'ubuzima bwawe kugira ngo usante amahoro yiwe acika ubuzima mu buzima bwawe. Ntabwo ushobora kumva yuko hakanye utari mu kibanza gikanye, ntushobora kumva yuko hashushe utari mu kibanza gishushe. Uzokoma yumva yuko hariho ahantu hashushe ariko utarahashika, ubwo bushuhe ntuzokwigera ubwumva. Ntibikunda. Niko biri, uyu n'umwami w'amahoro. Igihe tugiranye amahoro n'Imana, umwami w'amahoro araza kuba muri twebwe. Bisaba yuko hari ukungene tugirana nawe imigenderanire iri personnel kugira ngo twexperimente amahoro yiwe mu buzima bwacu. Ibi rero ntabwo ari ibintu byo kwigirisha, ntabwo ari ibintu byo gusengera. Sinzi impamvu dukunda gusubira kuguma. Ntabwo ari ibintu byo gusengera muri Life Center. Ntabwo ari ibintu ngo urumva ngo jewe ngo narize n'amaklase ngo jewe ndi umukristo mwiza pe wo muri Life Center. Kubera iki? Kuko ibi ni ibintu duhura navyo
aho usanga n'umuntu ari ngaha amaprograme yose arayazi neza, ari no mu bikorwa bitandukanye akora, ariko ugasanga hariho guhungabana mu buzima bwiwe. Ukibaza ni ikihe kibazo? Ikibazo gihagaze hehe? Ikibazo ntigihagaze ahandi, gihagaze mu kungene ubuzima bwacu butari mu migenderanire n'umwami w'amahoro. Reka ndabereke akarorero natanze mu gitondo ka Adamu na Eva n'abahungu biwe babiri, Kayini na Abeli. Uyu muryango ibibazo byabaye mu gice cya 4, bararonsa abana. Uwa mbere bamwise Kayini. Kayini bundi sizina ribi ni bisobanuro gusa naronsa umwana w'umuhungu, na umwana w'umuhungu. Hanyuma Abeli arakurikiye. Mu gihe kitari kirekire cyane, Kayini atumira mugenzi we ngo bagende, petit frère we ngo bagende muri mu kugira kabalade. Bageze ahantu aca mukubita ifuni ku mutwe, petit abarapfuye. Hanyuma ugacubaza ati Kayini ni giki cyabaye? No, igihe twagiye gutanga ibimazi, Imana yakiriye ikimazi cya Abeli, icanje ntiyacakira. None Abeli afise mu kibazo muri ivyo? Ikibazo ntabwo ari ikibazo kiri kuri Abeli, ikibazo kiri muri wowe Kayini. Ikibazo gitoreye inyishu ukutariko. No, Abeli yantwaye ikibanza. Iyo Abeli atari kuba hari, Imana yari kwakira ikiwanje. No, siko biri Kayini. Ikibazo ntigihagaze kubijanye na mugenzi wa. Murabona ishari kumva yuko kiriya kibanza ni jewe nari kuba ndacokifye, biriya bintu ni jewe nari kuba ndabifise, hari ahantu ni jewe nari kuba mpari. No, ikibazo gihagaze mu migenderanire hagati yawe n'Imana. Ikibazo ntigihagaze kukunge n'Imana yakiriye Abeli, kuko nawe yari kukwakira. Ariko kubera yuko atamigenderanire ufitanye n'Imana, wewe wumva yuko uri muri insécurité, wumva yuko Abeli akwivye kibanza, wumva yuko Abeli akuronse kwa succès, wumva yuko Abeli ariwe mpamvu wowe utari kuratera imbere, wumva yuko Abeli ariwe. Imana dufashe cyane. Et voilà que kuko muri wowe udatekanye, ntakabuza yuko ufata umupanga ukamutema. Et pourtant kumutema ni umwotsi. Ntabwo ushobora gukuraho uwo mwotsi utaraheza ikibazo cyatumye uwo mwotsi uza. So Kayini, ikibazo gihagaze ku migenderanire hagati yawe n'Imana. Ikibazo ntigihagaze hagati yawe na Abeli. Niwatorera inyishu ikibazo cyawe n'Imana, ikibazo kiri hagati yawe na Abeli kiza kuba ubusa. Uza gusanga atanigihari. Imana dufashe cyane. Uza gusanga atanagihari, atani kibazo gihari. Kubera iki? Kuko kenshi turonderera inyishu y'ivyo yukungene duhungabanye muri twebwe mu bandi. Ariko ikibazo gihagaze mu migenderanire hagati yacu n'Imana. Igihe tugiranye amahoro n'Imana, hanyuma tukemera yuko Imana itangura gufata controle y'ubuzima bwacu. Reka ndabereka akakantu. Mu Yesaya arabivuga mu gice cy'icenda umurongo wa 5 wa 6 wadushiremo Ezayi. Yesaya gice cya 9 umurongo wa 5, ijambo ry'Imana Yesaya yavuze kubijanye no kuza k'umwami Yesu. Iyi yari imyaka 700 mbere yuko Yesu aza. Hanyuma Yesaya atangura kuvuga uyo agiraze ninde. Mu kumuvuga ko avuga ukungene azobuhambaye, azobukomeye, azobumujanama, data w'ibihe bidashira, aravuga ngo kandi uyo ni umwami w'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ni umwami w'amahoro. Uyo ni umwami w'amahoro. Nabivuze no mu gitondo mu Baheburayo igice cy'indwi umurongo wa mbere, plutôt umurongo wa 2, aho umwanditsi wa kiriya gitabo yari ko ragereranya ubuherezi bwa Yesu Kristo n'ubuherezi bwa Aroni, yerekana ukungene Aroni Yesu atarakwiye kuba umuherezi mu ngoro y'i Yerusalemu kubera yuko atari muri linye ya Aron, ariko kamushira akamwerekanira muri Melkisedeki ari gicapo cya Yesu Kristo muri Ancien Testament, akavuga ngo uyu ni umwami w'i Salemu
uyu mugabo bisobanurwa ngo ni umwami. D'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Hariho ayandi maversion avuga ngo ni umwami wo kugororoka kandi ni umwami w'amahoro. Rero uyu mwami w'amahoro igihe tugiranye nawe amahoro araza kuba mu buzima bwacu. Twakira umwami w'amahoro mu buzima bwacu mu buryo uwo mwami niyaganza amahoro yiwe aragaragara. Ikibazo gihari ni ikihe? Ni nuko twakiriye umwami w'amahoro tumuha intebe y'ubwami, ariko tukoresha tomba ati wewe tuzoguhimbaza, tuzogukomera amashi, tuzokuririmbira, tuzogutambira, tuzokuvugiriza umuziki, tuzokora vya bindi vyose ushaka yuko dukora mu ngoro yawe, ariko wowe ntabwo uzoganza. Nzoganza. Navuze nti muri Angleterre bafise umwami, ariko hakaba hariho na premier ministre aganje. Umwami araho afise intebe y'ubwami, araganje nk'umwami, ariko umukuru wa guverinema si umwami, umukuru wa guverinema ni premier ministre. So uko niko kenshi usanga abantu nubwo bizeye Yesu Kristo bafitanye amahoro n'Imana, ariko cette fois-ci Imana barayihaye ikibanza uri umwami, ariko jewe ndi premier ministre w'ubuzima bwanje, ni jewe chef wa guverinema y'ubuzima bwanje, ni jewe nza gukontrola ubuzima bwanje, ni jewe nza kubujana aho nshaka, ni jewe nza kubukoresha icyo nshaka, ni jewe ndi le maître w'ibindaba. Ugaca wibaza yuko kumwami w'amahoro ari muri wowe uza kugira amahoro. Nibikunda. Umwami w'amahoro azana amahoro yiwe akacika ubuzima bwawe ukaba utekanye, igihe uwo mwami w'amahoro ari nawe gouverneur, chef wa guverinoma yawe, ari nawe aganza. Ntabwo amahoro aza kuko umwami w'amahoro ahari, amahoro araza kubera yuko umwami w'amahoro aganje. Umumarayika ni muri Luka igice cya kabiri, igihe yagenderaga Maria, no plutôt agendera abungere ababwira kubijanye no kuvuka k'umwami Yesu, yarababwiye ijambo rikomeye. Abwa tumviriza, ndabazaniye inkuru nziza. I Nazareti, i Betelehemu, no plutôt i Betelehemu hari umwana yavutse. Aramuvuga ko vya bindi vyose Yesaya yavuze muri Ancien Testament. Hanyuma cyayongera ko ikindi kintu ngo mumenye yuko uyavutse ni umukiza, umwami. Numukiza kandi n'umwami. Hanyuma acayongera ko akandi kajambo, mwijuru turahimbaza kubera yuko umucunguzi, umukiza yavukiye mwisi, ariko mwisi muronsa amahoro kuko uyu mwami aje ni umwami w'amahoro. Ariko ikibazo kikaja kibali kubera ikumengo isi idatekanye kandi umwami w'amahoro yaraje mwisi. No, ikibazo ntigihagaze kuri inde yaje, ikibazo gihagaze ninde aganje. Umwami w'amahoro yaraje, ariko ikibazo ni baramureke yaganze. Warakiriye Yesu mu buzima bwawe, ikibazo waramureke yaganze. Naho ucu usanga ubuzima bwacu n'ubuzima budatekanye, n'ubuzima buhungabanye, n'ubuzima bufise ishusho y'abantu umengo barasaze. Aho umengo ibintu byose tugira tuvyikorere, dushire impuzu zacu ku mutwe twiruka aho hanze. Imana dufashe cyane. Rero iyo umwami w'amahoro aganje ubuzima bwacu, iyo twamwakiriye tukamwemerera aganje ubuzima bwacu, niki amahoro yiwe atangura kugaragara mu buzima bwacu. Yesu yarabivuze muri Yohana 14 umurongo wa 27, aho yavuze ati jewe ndabahaye amahoro, ariko aya mahoro ndabahaye ntabwo ameze na kimwe, ameze kimwe nuko isi yatanga. Isi ibaha amahoro y'akanya gatoya iyo bimeze neza, ariko iyo mwebwe muhungabanye muri mwebwe nyene murafata imipanga mukonona ya mahoro isi yabahaye. Rero ayo mbahaye atandukanye na Yesu itanga, kuko ayo jewe ndabahaye na mahoro ari ndani muri mwebwe. Nico yavuze mu gice ca 16:33 aravuga ati mwisi hari amarushwa, mwisi hari ivyago, mwisi muzokena, mwisi muzokubitika, mwisi
muzorenganywa, mu isi muzohura n'ibyago bitandukanye, mu isi muzotabwa, mu isi muzobesherwa, mu isi muzonyagwa, mu isi muzohura navyo. Utubesha yuko mu isi turashaka kubaho nk'abantu turi mu ijuru aratubesha, ariko ikintu kimwe niki afati muzoba muri ivyo ariko mwege mutekanye. Ivyo bizoba bihari. Igitoro kirashobora kubura. Aka kantu hari igihe tubivuga ibi bintu abantu hari message zibiri zigezwe kuvugwa ngaha. Izo message zibiri umwe acarabaza ngo biriya bivugwa hariya ngo rero ngo tudafise igiceri twobaho. Umuntu akunda kuvuga Denini akunda kuvuga ni igiceri nico kitudikta mu kubaho kwacu kose. Bati ngo none biriya navyo nibiki none ntafise igiceri no gerike. Reka ndakubwira, urashobora kuba ugifise ariko ntutekane, amahoro ntaba hari. Nkuko ushobora kuba utagifise ariko ugatekana. Igihe nigishaga mvuga kubijanye no gushira imitima yacu hejuru kubiri mu ijuru, umuntu umwe yaciye ambwira ati ngo Imana ibanze duhe kwanza ivyo bindi tubonesha amaso mbere yuko dushira imitima yacu kubiri hejuru mu ijuru. Nanje ndavuga nti Imana yashaka kubiguha ivyo, ariko kandi ntibikubumbe ukumva yuko hari ikindi ukeneye kirenze ivyo wari ufise. Mu gihe iyo umutima wawe uri kuri biri hejuru mu ijuru ushobora gutekana n'igihe vya bindi bidahari. Imana dufashe cyane. Situation yo hanze ntabwo ariyo idikta uko tumeze muri twebwe. Uko tumeze muri twebwe, uko tumereye, uguhungabana, ukudatekana mu buzima bwacu bifitanye isano na ninde aganje. Nimba ari umwami w'amahoro aganje mu mitima yacu, turatekana nubwo situation yo bisa uko isa kose, bimeze neza cyangwa bitameze neza. Imana dufashe cyane. Imana dufashe cyane. Tumenye yuko OK. Yesaya Esayi 26:3-4. Shaka yuko mwumva ya majambo. Kubera yuko aho umutima wawe uri focused, aho niho haza kudetermina ukungene muri wewe haza kuba hameze. So amahoro mu mitima yacu ahagaze kurinde dushize ku imitima yacu. Ngo à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Kuri wa wundi mu mutima wiwe yashize umutima kuri wewe ari ferme kubijanye na wewe, uyo nguyo umuha gutekana. Avati ngo ni mwizigire uhoraho, niwe rufatiro rw'ibihe vyose. Uyu nguyu niwe wenyene ashobora gutuma mutekana naho ibihe bibindi bibakikuje bitaryoshe. Mu Filipi igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'7 aravuga ngo mu vyo mukeneye vyose ngo nimuhagarike umutima. Nimuhagarike umutima ku kintu cyari cyo cyose. Ku kintu cyari cyo cyose ni ku kintu cyari cyo cyose, kuko birashoboka yuko uhagarika umutima bimeze neza cyangwa bitameze neza. Rero aravuga ngo nimuhagarike umutima kubw'ikintu cyari cyo cyose. Kuko rero abantu bibaza yuko iyo bimeze neza, iyo vyaciyemo, iyo mu mufuko bimeze neza, nico gihe dutekana. No, urashobora gutekana n'igihe bitameze neza, nkuko ushobora guhungabana n'igihe mu mufuko bimeze neza. So ntabwo ari ikintu cyo hanze kidetermina uko twege tumeze indani, ahubwo uko tumeze indani nivyo biza kudetermina ukungene tuza kwifata muri ivyo biri hanze. Avuga ati ntihagire kibahagarika umutima, ari cyiza ari kibi, ntibibahungabanye, mutekane muri mwebwe. Ariko mubimenyesha Imana, mubiganire n'Imana, mubibwire Imana, mubivugane naso, mu gusenga, mu kwinginga no mu gukenguruka. Muganire na papa. Mu gitondo navuze nti hari igihe tubwira Imana ibibazo dufise, tuganira n'Imana kubijanye n'ibintu bigoye
cyangwa twifuza kubona bihinduka. Ariko kandi narize kuvugana n'Imana ibirenze ivyo nifuza kubona ikora, ahubwo nize kuvugana n'Imana ukungene niyumva mu bintu uko biko biramera. Kubera iki? Kuko hari igihe iyo vyameze neza ivyo igihe biriko biracamwo nkuko ndavyifuza, ca numva yuko umengo ndatekanye. Ico gihe ndibaza ikibazo nti ni giki kintekanishije. Hanyuma igihe bitagenze neza, igihe bitariko biracamwo, igihe vyampfanye, nkaca ntangura kumva yuko umengo karabaye koko. Umuntu umwe kubantijana. Abataravye filme z'igihindi kera ntavyo muzi. Umviriza, ukumva yuko umengo amahoro yagiye, umunezero wagiye, inyifato yawe igahinduka, uburyo uganira n'abantu bigahinduka. Kubera iki? Kubera yuko umengo hari ikintu kitabaye. Nize kuganira n'Imana ndayibwira nti uku niko niyumva muri iyi situation. Bimeze nabi canke bimeze neza, uku niko niyumva. Ntabwo ari ikibazo kijanye n'abandi, ni jewe. Ilfo yuko jewe n'umwami wanje tuganira kubijanye na vyose. Vyose atari ibintu gusa mbonesha amaso, na vya bindi biri indani muri jewe nkabimuganiriza, nkamubwira ukungene ndyoherwa igihe vyaciyemo. Ariko iyo bitaciyemo nkumva yuko umengo umunezero wanje wagiye, alors que umunezero wanje udakwiye kudepanda n'ibintu, kubera yuko umunezero wanje ufise isoko mu Mana. Amahoro yanje afise isoko mu Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ati mubiganire. Mureke hagire ikintu na kimwe kiguhagarika umutima, vugana nawe. Mubwire. Mwereke ukungene wiyumva muri wowe. Mwereke ukungene wiyumvira ku bintu. Mwereke ukungene wowe wibazaga yuko vyari kugenda, hanyuma umwereke ukungene wowe ubona bitagenze uko wavyibazaga, canke hariho n'igihe twibaza yuko ariko washaka yuko bigenda. Urabona iri jambo rivuga ngo kubizeye vyose birashoboka. Ariko nibaza yuko benshi muri ngaha mwizeye mwarabonye yuko vyose bidashoboka. So nibishoboka kubera yuko bidashoboka, nibishoboka kubera yuko hari ikindi kumbure we yifuzaga muri ico gihe, wewe washakaga ca kindi ukumva yuko nico. Nabwiye umuntu araho nti wowe wizera ukwizera kwawe kurusha kwizera Imana. Wumva yuko kwizera kwawe niko gutuma ibintu biba, hako wizera Imana kuko niyo ituma ibintu biba. Niyo mpamvu iyo bitaciyemo tuca twumva turahungabanye, alors que nico gihe nsa n'umutima wanje nkavuga n'Imana iki kintu nari naciyumvire, nagisengeye, nagiplanifiye, ariko ntivyaciyemo. Uku niko ndiko ndiyumva muri iyi situation. Urabukunge n'Imana y'intervena. Ijambo ry'Imana ravuga muri verset 7 ngo aho rero amahoro y'Imana, amahoro y'Imana arutse uko yomenywa n'umuntu wese. Amahoro y'Imana yayandi mu bwenge bw'umuntu adatahurika aguha gutekana. Haro akantu nari ndiko ndiyumvira, nibuka bonaniraho, ntimumbaze ryari ariko ni bonaniraho muri ico gihe yari le 30 muhira twari twatetse isombe. Izo sombe zirarara kwa le 31, izo sombe zishika no na le premier. Umva tuba twaraye ngaha ariko zishika no hanyuma le 31 muhira madame agura nyamunyamu, murazizi zafiza nyamunyamu, agura nyamunyamu ateka isombe, ateka isosi yazo. Turaza muri veye, bukeye mu gitondo turataha turaruhuka, avyutse ducumba ubugari bw'inyange. Aho ni kuri bonane, murabizi yuko kuri bonane kameme umuntu wese yikubita gasha kagerageza uko ashobora. Iyo bonane twirira ubugari bw'inyange n'isombe zari zimaze 2 jours, n'ifiza nyamunyamu yatetse le 31. Hama abana bobo nta kibazo bibateye, bobo baryoherwa gusa ivyo bihe turi kumwe turiko turasangira. Umunsi wa kabiri, donc les deux, imisi ingahe mu nyuma haza umuntu muhira, uwo muntu acaza kunkubita ishida ashaka yuko ndamukopesha amafaranga. Hanyuma il faut voir igitigiri yansavye. Hanyuma il faut voir la personne yaje kunsaba ayo mafaranga ukungene nsanzwe ndamuzi mu bwenge, kubera yuko imisi yose ibintu ntibisa uko tubibonesha amaso.
umva hariho umuntu ubwiye yuko udafise muca mwankana kuko yumva yuko wari ukwiye kumuha ikibazo kikaba ikibazo. So ivyo rero ntabwo vyabaye ku muntu umwe, vyabaye ku bantu batatu bikurikiranya bariko baraza. Sasa turi muhira turi kumwe na madame, ndamubaza ati none jewe nsa n'umuntu atunze à ce point là, donc nsa n'umuntu atunze kugezaho abantu nzi. Muvyumve neza, iyo tuvuze abantu tuzi ufatira kuri vya rwa rugezo uzi, aza kukuronderako amafaranga umukopesha, nawe uri kuraraba mu byo wariye kuri bonane ugatangara. Hama ndabaza madame none ndatuza à ce point là, donc nsa n'umuntu atunze mu buryo abantu bashobora kungirira confiance à ce point là. Hama umukobwa twabanaga muhira acaravuga, nta nubwo yari mu kiganiro ariko yumvise ndiko ndabibaza madame, acavuga ati ngero uratunze. Imisi yose ibintu ntibisa nuko tubibonesha amaso. Niyo mpamvu ushaka yuko bumva yuko iyo umwami w'amahoro aganje umutima wacu, uratekana, abakuraba bakakubonamwo ikintu badafise, nubwo umengo mu bifadika hari ico bakurusha. Ugasanga situation ntabwo imeze neza, ariko abantu bakakuraba bakabona yuko wewe ivyawe bimeze neza. Ariko wowe uriyizi, urazi uko ngene ibintu bicanganye hariya. Yewe ibi bintu nimushobora kuvyumva igihe mutari muko bati umwami w'amahoro niwe akwiye kuganza umutima wanje. Atari umwami w'amahoro aganje umutima wawe, nakanda kubwire urashobora kuba ubifise ariko ukumva yuko bidahagije, ukumva yuko umutima wawe urahungabanye. So ntibihagaze ni kungene situation zo hanze zimeze, bihagaze kurinde ni hehe twashize imitima yacu, ninde aganje imitima yacu. Rero iyo dufitanye amahoro n'Imana, Imana ituma tugira amahoro yayo muri twebwe. Ayo mahoro y'Imana mu buzima bwacu araza akaduha kubana amahoro n'abandi. Amahoro y'Imana atuma dutekana muri situation zarizo zose, mu buryo no mu migenderanire hagati yacu n'abandi usanga tubanye amahoro. Kubera iki? Kuko ntabwo ari effort zacu, na amahoro y'Imana bituma. Mu Baroma igice cya 12 umurongo w'umunani wa 18 plutôt, Romains 12:18 avuga ngo ku ruhande rwanyu kubiraba mwebwe mubane n'abantu bose amahoro mwebwe. So ikibazo ntigihagaze ku bandi, ikibazo gihagaze kuri jewe. Ni jewe mfata amahoro y'Imana nkayarekura kugira ngo ayo mahoro abandi batangure ku experimenta amahoro y'Imana biciye muri jewe. Barashobora kuba mu buryo bo bifata, mu buryo bo bakora ibintu bishobora kuba bimbangamira jewe, ariko nubwo ivyo bakora bimbangamira jewe, mamagariwe kurekura amahoro ari muri jewe ashobore ku impact ubuzima bwabo. Ugiye kuraba ikibazo gihari ngo yakoze ibi nanje ndaza gukora ibi, rero yavuze ibi ubu rero nanje wenda afashe iyi decision. Ariko nimba vy'ukuri ufitanye amahoro n'Imana, nimba vy'ukuri amahoro y'Imana ari mu buzima bwawe, ni responsabilité yawe, n'uruhara rwawe kurekura ayo mahoro atangure ku impacta ubuzima bwabo bandi. Kubera iki? Kuko reka ndakubwire yuko birashoboka yuko abo bantu atahandi bazohura n'amahoro keretse igihe bari hafi yawe. Ndafise umukuza yakoraga ahantu, sinzi niba nigeze kubivuga ibi, yakoraga ahantu muri bank, hama superieur wiwe yari umuntu banganya amashuri, ariko uwo mu superieur wiwe abari munsi yiwe bose ntabwo bigera
bumvikana ntibigera donc yari muravyumva yamasuzugura abantu yamabafata nabi yamabwira abantu nabi hanyuma rimwe sizi ikintu yabwiye uwo umukuze ari fata arakora akazi kiwe birahera hanyuma mu gihe ca pause wa mukuze aca yegera wa muntu aramwicarika aramubwira ati nimba nakoze ikosa nta bundi buryo bwiza bwo kubimbwiramwo atari kumbwira uko wambwiye uwo muntu aratangazwa nuko ngene abandi bose bamuvumaga ariko uyu aje kumuganiriza ku vyabaye bari babiri mu mahoro atekanye ambwa ati narinze mva muri yo bank ari jewe mugenzi wiwe wenyene afise muri yo bank bo nimumbaza impamvu yatumaga yifata uko yifata ariko hariho abantu bazokwexperimenta amahoro mu buzima bwabo igihe wowe uzorekura amahoro y'Imana muri wowe kugira ngo agire icyo akoze mu buzima bwabo kubera iki kuko kenshi ufatiye ku cyo umuntu yakoze biroroha cyane yuko dutunga urutoki biroroha cyane yuko tumuvuma biroroha cyane hariho akantu reka ndabivuge muri ubu buryo ni ibintu kenshi usanga bihari okay umuntu yakoze ikosa yakoze ikintu najewe ntemeranya naco hanyuma muri ico kintu umuntu yakoze kitari ciza hanyuma abantu bagaca bakabiganirako hagati yabo bakamuvuga siko hanyuma bamuvuze hanyuma umunsi umwe bakafata ngo reka tugende kumuraba mwagiye kumuraba mwaricaye hasi mukamuvuga ico mutazi nuko umwe mubo mwicaranye mumuvuga yaramushiriye amajambo y'ivyavuzwe byose so mwege mugeze hariya iwe mutangiye kumwereka yuko tuje kukuraba birebire mukamutwengera mukagira iki mukanasenga ariko mukamengo ntabwo abakiriye kubera iki kuko ico babonamwo abaja indyajya kuko arazi yuko mwamuvuze ntabwo abakiriye arabahejese hanyuma muvuye hariya namwege mwabibonye yuko ntiyabakiriye il vous a rejeté hama mugaca mugenda ngo urabona uko ngene yadufashe ngubu rero asha biraheze ibiki so ufite abantu kudatahura kungene amahoro y'Imana muri twebwe dukwiye kuyarekura iri jambo Christ en moi la vie en abondance n'ubugingo bw'Imana twakiriye muri twebwe ubwo bugingo buraza bukaduhindura twebwe impinduka buzana muri twebwe ituma aho tugeze hose abandi b'experimenti iyo mpinduka so amahoro twakiriye muri twebwe akwiye gufeza profite abandi bumve yuko atawumuciriye urubanza arakiriwe aremewe egome akakanuna neko ndatuvuga mu gitondo mumenye yuko iyo tuvuze kugirana amahoro n'abantu bose ntibisobanura yuko wemeranya n'ivyo bakora byose ariko bisobanura yuko abo bantu ubahaye agaciro bari bafise nubwo utemeranya n'ivyo bavuze byose nubwo utemeranya n'ivyo bakora byose nubwo utemeranya n'inyifato yabo ariko n'imiburiburi ukabaha agaciro nk'abantu bakwiye guhabwa agaciro Yesu ashimwe cyane ugaha umuntu agaciro yarakwiye kuba afise kandi mumenye yuko kugirana amahoro n'umuntu ntibisobanura yuko ngo reka tubireke gutyo no ntitubireka gutyo juste kubwo kubireka gutyo kuko aho bikurikiye aho biza kujana ni hahandi muri wewe nubwo wabiretse gutyo ariko mu mutima wawe wumva utameze neza so ntitupfa kubireka gutyo ahubwo tugerageza kugira icyo tubikoreye mu rukundo mu kubahana mu kwereka umuntu kumbure aho yarakwiye cyangwa icyo yarakwiye gukora atagikoze neza ariko tukabimwereka tumuha agaciro afise Imana dufashe cyane amen kugira amahoro muri twebwe birashobora no gutuma dutakaza uburenganzira bwacu kubw'ubwami bw'Imana kugira amahoro y'Imana muri twebwe kugirana amahoro n'abandi birashobora gutuma twemera gutakaza uburenganzira bwacu kubw'ubwami bw'Imana iki kintu kenshi kiratugora
kubera iki? Kuko twumva yuko ata muntu n'umwe akwiye kudukandagira ku mutwe, kandi nivyo nta muntu n'umwe akwiye kugukandagira ku mutwe. Ariko rero reka ndakubwire, urashobora kutemera yuko umuntu agukandagira ku mutwe, ariko mu buryo uza kumwifatako akabona muri wewe yuko ufise amahoro ava ku Mana. Iki nico cabaye kuri Yesu na Pilato. Wowe Pilato nta bubasha wowe umfiseko keretse ubwo data yaguhaye. So aha jewe ndashobora kukwirevortako, ariko ndatekanye kuko ndazi yuko iyo data atari kuvyemera ibi ntivyari kuba. Ukemera gutakaza ivyo wabonaga yuko ari uburenganzira bwawe kubw'ubwami bw'Imana. Paul yandikiye aya majambo abikorinto pito abaroma, ariko arababwira kukungene urashobora kuba ufungura inyama, ariko hari abandi batavyumva. Hari ibintu kumbura uvuga ati muri comprehension, muri maturité mfise, hari ibintu mbona yuko atakibazo gihari. Egome bishobora kuba ariko biri, ariko kubw'impamvu z'aba bandi b'abanyantege nke, kugira ngo ntubabere ibuye ry'igitsitaza, kugira ngo muri wowe bakubonemwo urukundo, urashobora kureka ivyo bintu kubwabo, ukemera yuko vya bindi wumvaga yuko ufitiye uburenganzira urabiretse, ariko kugira ngo izina ry'Imana ntiritukwe. Aro bahaje bati ngo ilifo yuko baca batwirekera, rero batwirekere kubera yuko ntibatukishe ubwami bw'Imana. Ntabwo mwakumvise ako kantu, ariko reka ndababwira iki kintu. Amahoro y'Imana muri twebwe, iyo aduhaye kubana n'abandi amahoro, ndashobora kwemera guseda kugira ngo uyu muntu yexperimenta amahoro ava ku Mana biciye muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikindi nuko amahoro y'Imana muri twebwe atuma tubabarira. Amahoro y'Imana muri twebwe aduhesha kubana n'abandi amahoro. Mu kubana n'abamahoro turashobora kubabarira abatugiriye nabi. Muvyumve neza. Aya majambo Paulo yandikiye abanyefeso, yarandikiye n'abikorosayi, arababwira kubijanye nimwemere yuko agira umururazi uza mu mitima yanyu, ibintu bijanye n'urwango n'ibiki, ngo ariko mubabarirane nkuko muzi yuko namwebwe mwababariwe. Kubera iki? Ilfo yuko dutahura yuko ukubabarirwa twagiriwe ntabwo ari ikintu twameritaga, kuko le pardon ne se mérite pas. Le pardon ni ingabire, ni don. Nimba twarababariwe atari kubera yuko twabimeritaga, ni nako ijambo ry'Imana rivuga ati namwebwe mubabarira abandi. Bisobanura iki? Bisobanura yuko kuko nzi yuko hari ingabire y'amahoro hagati yanje n'Imana nahawe, najewe ndashobora kubabarira abangiriye nabi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana atuma tubabarira na wa wundi yaduhemukiye, atuma tubabarira na wa wundi yatugiriye nabi. Paul ariko arabivuga mu Baroma mu gice cya 12, aravuga kubijanye ngo mureke uburake bw'Imana aba ari bwo buza gukora. Ntimwibaze yuko ari mwebwe muza kuranda justice. Reka ivyo ni ivy'Imana, mwebwe mubabarire, kuko murazi yuko igihe mwari murabo kurakirwa namwebwe mwararonse imbabazi ziva ku Mana. So iyo twatahuye amahoro y'Imana, amahoro yacu n'Imana, iyo ahari biduhesha kugira amahoro muri twebwe, mu buryo amahoro y'Imana muri twebwe atuma tubana n'abantu amahoro. Muri uko kubana n'abantu amahoro turabitwararika nubwo batari babikwiriye. Turakora icyo twari dushoboye kubwabo, atari kubera yuko bari beza kuri twebwe, nuko tuzi yuko natwe gihe twari turi babi, Imana yaratweretse ineza yayo. Ndasenga kugira ngo amahoro y'Imana aronke ikibanza mu buzima bwacu, kandi ayo ntabwo nta handi ava, atangurana nuko ngene twagiranye amahoro n'Imana. Murashaka kunyemerera muhaguruke dusenge. Nimba uri ngaha ariko uzi neza yuko atamahoro n'Imana, atamahoro ufitanye n'Imana, nimba uri ngaha wumva yuko Imana ni nk'umupolisi
ariko aragucungisha ikijisho. Nimba uri ngaha wumva yuko no gusenga c'est juste pour apaiser ma conscience, ariko atamigenderanire ufitanye n'Imana, umenye yuko bitangurana no kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu nkuko Paulo yavyandika abikorinto avuga ati turabinginga mu gishingo ca Kristo ngo mwiyuzuze n'Imana, mube réconcilié n'Imana. Nta handi ayo mahoro ava keretse mu kwizera Yesu Kristo. Ibindi biza bivuye muri ico. Munyemerere abicaye duhaguruke dusenge. Ako ndashaka yuko mu gusenga wowe uri ngaha utarizera Yesu Kristo, umenye ko ari akaryo kawe ko kumubwira ati mwami ndaguhaye kaze mu buzima bwanje. Ariko ku wundi wese ari ngaha ndagusaba just usenga uvuga ati mwami reka bari wowe uganza umutima wanje. Umwami w'amahoro ni yaganza ubuzima bwawe, ntakabuza yuko amahoro y'uwo mwami azoba mu buzima bwawe. Data ndagushimiye yuko amahoro dukeneye atangurana na wewe. Amahoro dukeneye ntabwo mwami ava kuri twebwe. Amahoro dukeneye ntabwo ava ku bindi bintu. Amahoro dukeneye atangurana na wewe, ni hagati yacu na wewe. Igihe turi réconcilié na wewe mwami, naha tutangura ku experimenta amahoro ava kuri wewe. Igihe cyose tukwemereye kugira ngo usubirane ikibanza wari ukwiriye kuba ufise mu buzima bwacu. Niyo mpamvu nsengeye abana bawe kugira ngo mwami mwiza ubahe kukwemerera kugira ngo amahoro yawe aze muri bo. Ubahe kukwemerera mwami gusubira gufata control, kuganza, kuyobora, kurongora ubuzima bwabo kugira ngo bagende babona amahoro yabo muri situation uko zimeze kose. Bagirire neza mwami. Ndanasengeye ibijyanye n'imigenderanire hagati yabo n'abandi, kuko mwami amahoro yawe muri twebwe araproduiza amahoro hagati yacu n'abandi. Ndasengeye aba bantu bafitanye ibibazo n'abandi mwami kugira ngo ubafashe kubabarira, ubafashe kurekura, ubafashe kumva yuko hari ikindi kirenze bari bakwiye gukora kugira ngo abo bandi beexperimente amahoro yawe biciye muri bo. Girira neza abana bawe, bahezagire ubuntu bwawe ubujyane nabo aho baza kuba bari hose, beexperimente kugira neza kwawe. Iyi weekend mwami bakomeze kuryoherwa amahoro wowe utanga mu ngo zabo, mu migenderanire hagati yabo. Ugirire neza abantu bawe mwami. Turakweretse n'iyi ndwi yacu, uzi ukomeze kuduha kugirirwa neza nawe igihe cyose tuba dukoraniye hamwe imbere yawe. Mu izina ryawe gera mwami Yesu, amen.